Shalom shalom mwese abakunzi bankunda ijambo, ndongeye kubaha ikaze mu majambo y'Imana dusangira no munsi. Imana ibahezagire mwebwe mwese mwahisemwo kunkurikirana, n'umugisha kubagira. Amazina yanje kuri bashasha ni Karine Bera, baranyizigiye shira mbere. Ndashima Yesu. Nizere ko muriko mugira ibihe vyiza, nizere ko muri amahoro aho bitameze neza. Nagira ndabakomeze ndababwire ngo Yesu aragukunda. Yesu aragukunda kurusha uko uvyiyumvira. Igihe kimwe Paulo na Sila bari mwibohero. Paulo na Sila ku batabazi n'abagabo babiri bari bahisemwo kwamamaza Yesu nkuko ndiko ndabikora, nkuko nabandi benshi babikora. Hanyuma ico gihe barabahama cane gose, abavuga Yesu, abamamaza ubutumwa bwiwe, barabakubita cane. Ni inkuru tubona mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Barabakubita cane gose, hejuru y'izo nkoni nyinshi barababoha amaboko n'amaguru, bababohera mu biti mu gicugu, ngo batangura kuririmba barashima Imana, malgré que batari bameze neza, malgré ko bari bafise ububabare bw'inkoni no kubohwa, ariko bahitamo gutazira Imana. Iminyororo irabavako, imiryango iriyugurura, imbohe zose ziba free. Uwaraconze ibohero yarasinziriye yikanguye, abona imiryango yose iruguruye, ngo acagenda agiye kwiyahura kubera yavuga ati baraza kunyica n'ubundi. Hanyuma Paulo na Sila baramubwira ati ntiwigirire nabi, twese turi hano, nta numwe yagiye, nta numwe yatorose, twese turi hano. Hanyuma arahindukira ngo arababwira ngo ngira iki kugira ngo nkizwe? Bamwishura ngo niwizere umwami Yesu urakizwa nabo mu nzu yawe. Rero mwene data, nawe niwizere umwami Yesu urakizwa nabo mu nzu yawe. Ivyo uri kuracamwo, ivyo uri kurabona, ntibigutume wiyumvira yuko ubuzima bwawe bwaheze, ntibigutume wiyumvira yuko takazoza kagihari. Yesu ari ku ngoma, kandi ijambo ry'Imana rimbwira ngo uko yari ejo niko ari uyu munsi, kandi niko azokwama ibihe bidashira. Rero ndagukomeje, Yesu akugirire neza cane. Uno munsi rero nashaka mperaheze inyigisho twari tugize iminsi turimwo. Ni wabutanguriye ngaha anye, urashobora gusubira inyuma ngaha kuri YouTube channel ya Nkunda Ijambo, niho ziri, ukaraba ubutumwa bw'ama mardi abiri aheze, uzobona ivyo twariko turiga, kuko no munsi mbandaniriza aho nari nagejeje la fois passée. Twariko tuvuga ku bwenge, gusaba Imana ubwenge buva kuri yo. Twarabonye mu gitabo ca mbere c'abami mu gice ca gatatu, umwami Salomo ingene Imana yamubajije ngo avuga ico ashaka ko yomuha. Aramubwira ngo ndakeneye ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'iciza. Turabona ingene Imana yamuhaye ubwenge, agaca imanza Abisirayeli ngo basigara bamutinya bose, kubera ngo babonye ko afise ubwenge buva ku Mana. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Twarabonye kuwa kabiri w'indwi iheze uburorero bukeyi dufise muri Bibiliya bw'abantu bagize ubwenge bw'Imana n'abatagize ubwenge bw'Imana, kugira ngo tumenye ingene dusenga, tumenye ingene dusaba Imana ubwenge. Uno munsi rero nashaka kugira conclusion kuri iyo nyigisho, mvuga kuri fondation canke urufatiro rwo kugira ubwenge bw'Imana, ico twokubakirako kugira ngo tugendere mu bwenge buva ku Mana. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Reka dusome amajambo y'Imana ari mu gitabo c'Imigani 9:10-12. Haravuga ngo ukubaha Uhoraho niko tanguriro ry'ubwenge, kandi ukumenya uwera niko kumenya ubwenge. Kuko iminsi yawe izogwira ku bwanje, n'imyaka y'ukubaho kwawe izokongerwa. Niwagira ubwenge, niwe uzoba ubwifitiye, kandi niwacokorana, niwe ubwawe bizobako. Dusome kandi mu gitabo ca Zaburi 111 ku murongo w'10. Haravuga ngo kubaha Uhoraho ni itanguriro ry'ubwenge, abakora ivyo bafise ubwenge bukwiye, ishimwe ryiwe ryamaho ibihe bidashira. Twongere kandi dusome Zaburi nyene 111 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Haravuga ngo haleluya, harahiriwe uwubaha Uhoraho, agahimbagwa cane n'ivyagezwe vyiwe. Uruvyaro rwiwe ruzoba umunyenkomezi mw'isi, umuryango w'abatunganye uzohabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwiwe,
ukugororoka kwiwe kwamaho ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane kubw'amajambo yayo. Nari mvuze rero ngomba kuvuga fondation canke urufatiro rwo kugira ubwenge bw'Imana ni kubaha Uhoraho. Ndakunda cyane ingene babivuga mu Congereza no mu Gifaransa. Mu Congereza baravuga ngo the fear of the Lord, mu Gifaransa nabo baravuga ngo la crainte de l'Éternel. Atari gutinya kubi, si kwa gutinya kwa Adamu na Eva bamaze gucumura, kwa gutinya kwatumye binyegeza Imana ngo ntibabone ko bari bacumuye. Oya, suko gutinya ndiko ndavuga gutinya kurimwo deep respect, kubaha kwimbiritse, kubaha gushitse. Urabizi hariho igihe umuntu umwubaha mugabo atagutinya kurimo, n'abandi bantu wubaha muga kandi harimo no kubatinya. Abavyeyi bacu kera ubunye abana bubunye ntibakidutinya cyane nkuko twe twatinya abavyeyi bacu canke abatwitangiye imbere ingene batinya abavyeyi babo. Kera umuvyeyi mu kumwubaha haba harimo kumutinya. Ukabuzi ngo ukoze ikintu uzi yuko yakubujije ivyawe biheze, ukavuga ati aranyica uno musi sinzi niyo ndara. Imana nayo turakeneye kugira uko kuyubaha kurimwo no gutinya gukora ico yatubujije. Imana idufashe cyane gose. Twumvise ngo kubaha Uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge. Urashobora kugira ubwenge kubera amashure menshi ufise, kubera ama experience menshi ufise, ariko ndiko mvuga ku bwenge buva ku Mana, bwa bwenge bugutuma wubaha amabwirizwa y'Imana. Imana idufashe cyane gose. Ubwo bwenge rero buva ku Mana mu gutinya Uhoraho, kumenya ngo ndakeneye kugenda uko Imana ishaka. Hariho ijambo muri Yohana 15 Yesu ariko aravuga ngo uwunkunda yitondera ivyo nabageza. Ni nako kuyereka kuyikunda, ni nako kuyereka ko uyifitiye respect, uyubashe, ni kugendera mu mabwirizwa yayo, gukora ivyo ushaka. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kumenya uwera ngo nibwo bwenge. Kumenya uwera, kumenya Imana ngo ni yera. Mubarewe niho yababwiye ngo mube abera nkuko nanje nduwera. Imana irashaka ko tuba abera nkuko na yari yera. Irashaka ko tugenda mu buzima buri holy, bwejejwe nkuko nayo ari yera. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo n'imisi yacu izokongerezwa kubwo kubaha Uhoraho. Ibi inye hari abantu badashobora kuvyemera, bavuga ngo umuntu apfa umunsi we wageze. Muga hariho umuntu apfa umunsi we utaragera, bavyita gukenyuka. Wibuka Imana yarabwiye Salomo hariya mu gitabo ca mbere c'Abami mu gice ca 3 hariya twasomye ngo kandi ngo ni wagendera mu mabwirizwa yanje ukitondera ivyagezwe vyanje nkuko so Dawidi yagenjeje ngo nzoguha kuramba. Bivuze ngo hari igihe umuntu ataramba kubera atagendeye mu vyagezwe vy'Uhoraho. Rero turafise amabwirizwa y'Imana, turazi ivy'Imana yatubujije. Birasabwa yuko tugira bwa bwenge buva kuri yo kugira ngo tuyimenye, tumenye ngo ikimana yarakimbujije sishobora kugikora, iki kirazira. Tumenye ko hariho za kirazira, apana kwipermeta gukora ibintu vyose. Paulo niwe yavuze ngo vyose ndavyemerewe ngo ariko si vyose bingirira umumaro. Ibitatugirira umumaro ni kuvuga ibitaduha bwa bwenge buva ku Mana, ni kuvuga ibitatuma tugenda kwa kundi Imana ishaka ko tugenda. Tuvyihoze, tubireke. Imana idufashe cyane gose. Twongeye turabona ngo harahiriwe ngo uwubaha Uhoraho ngo akagendera mu vyagezwe vyiwe. Uwo onye ngo uruvyaro rwiwe ngo rurahezagirwa ama generation kubera yuko wubashe Uhoraho. Imana idufashe cyane gose, Imana idushoboze cyane gose. Ndangize rero mvuga ngo kubaha Uhoraho ni relation ubuildinga n'Imana, ni migenderanire ugirana n'Imana. Ukakenera kumenya more about him, ukakenera kumenya more about ama commandments yayo, ukakenera kumenya more about uko ishaka kugenda. Ivyo rero nzobimenya utaba mu ijambo ry'Imana. Urakenera kuba mu ijambo ry'Imana, urakenera gusoma ijambo ry'Imana regularly, urakenera gusenga. Imana idufashe cyane gose. Hanyuma hejuru y'ivyo vyose ntaco wo kwishoboza, nta numwe yovyishoboza, nta numwe yo kubaho Uhoraho mu nkomezi ziwe, nta numwe yobikora mu bwenge bwiwe, nta numwe yobishobora.
nanje ndiko ndabibabwira ntavyo noshobora, n'ubu ndacagwana navyo. Hariho ivyo ntarashobora, ariko hariho n'ivyo maze gushobora kubw'imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana. Rero Imana yaduhaye mpwemu w'Imana, yaduhaye umufasha. Mpwemu w'Imana ni wadushoboza kubaho bwa buzima bwo kubaha Imana, ni wadushoboza kubaho bwa buzima bwejejwe. Nta gihe na kimwe kamere yawe izokwigera igukundisha gukora ivyo Imana ishaka. Ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo c'Abaroma ngo kamere ikunda ivyo mpwemu yanka, ngo mpwemu nawe akunda ivyo kamere yanka. Rero nta na rimwe kamere izigera igukundisha ivyagezwe vy'Imana. Nta na rimwe kamere izigera igukundisha kwirinda ibibabaza Imana. Nta na rimwe kamere izigera igukebura ngo uracumuye. Turakeneye mpwemu w'Imana. Mwene data, turakeneye gusenga ngo wuzure mpwemu w'Imana. Ndakeneye gusenga ngo nuzure mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana andongo, mpwemu w'Imana ambwira ivyo gukora, mpwemu w'Imana anyigishe uko mvuga, mpwemu w'Imana anyigishe uko nkora. Imana ishimwe cyane gose. Turakeneye ubwenge buva ku Mana. Ubwo bwenge ntituzoburonka tudafise mpwemu w'Imana, tutubakiye kuri mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana niwe azodushoboza. Imana idufashe cyane gose. Mwene data wisengere, nanje ndisengera cyane kugira ngo Imana idushoboze kugendera muri ubwo buzima buyihimbara. Nta na rimwe wowe wa muvyeyi uzokwigera usaba Imana ngo iguhe ubwenge bwo kurera abana bawe neza ngo ibukwime. Nta na rimwe uzigera usaba Imana ubwenge bwo kubaka urugo rwawe neza ngo ibukwime. Nta na rimwe uzigera usaba Imana ubwenge bwo gufata amadecision meza ngo ibukwime. Nta na rimwe uzigera usaba Imana ubwenge bwo kugira shwa nziza y'umupartner wawe ngo ibukwime. Nta na rimwe uzokwigera usaba Imana ubwenge bwo kuyihimbara no kugenda uko ushaka ngo ibukwime. Nta na rimwe uzigera usaba Imana ngo iguhe ubwenge bwo kubaho ubuzima bwejejwe ngo ibukwime, kuko ivyo byose nivyo ikeneye ko tubamo, nibwo buzima ikeneye ko tubamo every single day. Mwene data wisengere kugira ngo Imana iguhe ubwenge kandi ikuzuze mpwemu wayo, aba ariwe akurongora muri vyose. Imana ishimwe cyane gose. Ndarangije ngaho iyi nyigisho. Imana Yesu akubwira andi ma revelation impa ku bwenge bwayo nzoyabasangiza, ariko no musingejeje ngaha. Nizere ko mwahezagiwe. Imana ibandanye itugirira neza, iduha n'amajambo yayo yo kutwubaka. Yesu abaho umugisha. Reka turangize dusenga Imana. Data wa twese wo mwijuru, ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro kubw'amajambo yawe meza Mana. Wongeye kutubwira Mana urufatiro bwo kubaho ubuzima bwo kugendera mu bwenge bwawe. Watubwiye Mana kubaho ubuzima bukubaha, kubaho ubuzima bugutinya, kubaho ubuzima bugenda uko ushaka, butinya gukora ivyo udashaka, butinya kuja kubiri n'ivyagezwe vyawe. Udushoboze Mana, utubabarira aho tugenda twicira inzira, utubabarira aho tugenda dukora ivyo ubwenge bwacu budusunikiye gukora tutarinze kukugisha inama. Utubabarire Mana, ariko uduha ubwenge bwawe, uduha ubwenge buva kuri wewe, uduha ubwenge kugira ngo dushobore kukumenya birushirije wowe wera, kandi tugendere mu buzima bwejejwe. Uzobukoze nyaguhora ku ngoma. Urakoze Mana yo mwijuru. Ndasenze ngo mpwemu wawe yera abandanye kubana natwe, mpwemu wawe yera abandanye kutwigisha, mpwemu wawe yera abandanye kuturongorera mu nzira zawe, mpwemu wawe yera abandanye kutwihishurira, mpwemu wawe yera abandanye kutwereka no kutubwira vyinshi mu vyawe Mana. Urakoze Data, ndagushimiye. Ushima ubu n'ibihe bitazoshira. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndabisenze, shima. Amen. Turarangije. Yesu abaho umugisha mwebwe mwese mwankurikiranye. Tuzosubira kuwa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.